Yesu numwami. Amen. Haleluya. Nagira nongera shimira Imana rero ubwira kandi yuko nagiriwe ubuntu bwo gukora kuri uno munsi. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Reka tuje mu ijambo. Ni ijambo rigufi ariko si rito. Pastor Maria Rosa niwe yabinyigishije kuvuga yuko ijambo riraba rigufi mbwa ntiriba rito. Amen. Ijambo riraba rigufi mbwa ntiriba rito. Tusome muri Yosuwa 24 no munsi turi kwa Yosuwa. Mama Kiongozi yasomye muri Yosuwa. Avuze muri Yosuwa ntikarabaye none haraye. Imana ishimwe. Yosuwa reka duhere ku murongo wa 14 turagira no wa 15. Haravuga ngo Yosuwa ahitishamwo abantu Imana bazosaba. Igice ca 24 umurongo 14 na 15. Yosuwa ahitishamwo abantu Imana bazosaba. None rero nimwubahe Uhoraho. Mumusabe mu vy'ukuri ataburyarya. Mukureho za mana basogokuruza basaba hakurya ya Rwaruzi no muri Egiputa. Uhoraho abe ari we musaba. Kandi namba mubona bibangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi nimwitoranirize uwo muzosaba. Namba ari za mana basogokuruza basaba hakurya ya Rwaruzi canke imana z'abamori bene iki gihugu murimwo, ariko jeho nabo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. Imana ihabwe icubahiro. Tuzokwama tugendanira Uhoraho. Imana ishimwe. Aha hantu mu Gifaransa avuga ngo moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Tuzokorera Uhoraho. Amen. Jewe n'inzu yanje tuzokorera Uhoraho. Reka dufate ico onye. Kugendanira no gukorera numva umengo biratandukanye, ariko numva umengo twoshimikira ku kintu cyo gukorera Uhoraho. Imana ishimwe. Gukorera Uhoraho ni inshingano yacu kuko nico twahamagariwe. Nico dutezwa gukora turikiri muri inosi. Imana ihabwe icubahiro. Turi mu gishingo cayo. Ici keneye gukora ikenera umuntu. Imana ihabwe icubahiro. Rero Yosuwa nk'umurongozi yari yagiriwe ubuntu. Muri bake bavukiye muri Egiputa hanyuma bakabona ivyo Uhoraho Imana ya Isirayeli yakoze kugira ngo ibakure mu buja bwa Farawo, ibakure mu buja bw'abanyegiputa. Araheza arabandanya urugendo araruheraheza. We warashobora kwinjira mu gihugu c'isezerano arico Kanani. Imana ishimwe. Arafata umwanya mu gice ca 23 akabibutsa ivy'Imana yabakoreye vyose. Ingene yakoze ibitangaza hagati yabo. Ingene yabafashe ukuboko ikabahagurutsa. Ingene yashoboye kubarinda Farawo n'ingabo ziwe zibakurikiye. Kuko Farawo ntiyigera ashaka yuko abo bantu yagize imbohe, abo bantu yagize inyagano bamucika. Haleluya. 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 Farawo yari yabagize inyagano. Yari azi neza yuko Egiputa irikira duga, irikira tunga kukubera presence canke kubaho kw'Abanyisirayeli muri ico gihugu. Araheza ashaka kubagira inyagano. Abagira biwe mbwa ntiyamenya ico atamenye nuko bafise Imana idasanzwe Uhoraho ari hafi yabo, ari hagati yabo. Haleluya. Haleluya. Ico nico Farawo atamenye yuko Abanyisirayeli ari irindi hanga rifise Imana, risenga Imana atari Imana z'Abanyegiputa. Igihe kigeze Imana irahagurutsa Mose aragenda arabakurayo. Ahabanje kuba ibitangaza n'ibihano vyinshi kuri Egiputa, ariko kukanyuma baremera barabarekura. Igihe Mose yaje kubwira Farawo ati
genda umubwire, Imana yamubwiye iti genda umubwire rekura ubwoko bwanje bugende kunsengera mu bugaragwa, bugende kuntangira ibimazi, bugende kumpimbaza, donc babe abanje, ntibasubire gusengera ngaha kandi ntibasubire gusenga imana zanyu. Ariko ndashaka yuko abo nagize inyegu baza bakansenga, baza bakampimbaza ndi kumwe nabo mu bugaragwa. Haleluya, haleluya. Ishengero ryanje, eglise yanje y'abanyisirayeli ndarikure mu bunyagano, ndabikure muri ivyo bitabereye bariko barakora. Imana ishimwe. Haleluya. Ivyo vyose Yesuwa yariko arabiraba, yarabibona. Murazi neza yuko mu bantu bavuye muri Egiputa abantu bashoboye kujabuka n'abantu babiri ni Yesuwa na Kaleb. Yesuwa naramumviriye ko ndumva yuko uyu mugabo n'igitangaza, uyu mugabo bimeze gute, kugezaho nagiye no kuri Google kurondera mbega Yosuwa yava mu bwoko bwa, yava mu muryango wahe wa mu Bisirayeli, kuko mu mutwe wanje numva umenga umuhizi nk'uyo yova mu Bayuda. Muri jewe numva umenga yova mu Bayuda, ariko nca ndatangara nsanga Yosuwa yava mu muryango wa Efraimu. Amen. Mu muryango wa Efraimu yari umwana wa Yosefu. Ariko Yosefu, abana ba Yosefu babiri ba mbere, murazi yuko Yakobo se wa Yosefu yari yabagize abiwe, abavukanisha n'abiwe. Nico gituma uzokumva yuko mu miryango 12 Yosefu ntavugwamwo, havugwamwo Manase na Efraimu. Imana ishimwe. Rero ntangazwa n'ingene Yosuwa atari umuyuda ariko ari umwefrayimu. Numva ndamukunze, numva yakoze ivy'ubuhizi. Igihe cyo kuza cyose yarageze mu gihe cyo kuba umusirikare. Yari umusirikare mu gihe cy'ubugaragwa, yari umusirikare agwanira ihanga rya Isirayeli. Yari umusirikare Mose yashira imbere akavuga ati tondeka ingabo tuje ku rugamba. Imana ihabwe icubahiro. Yajabutse ubugaragwa bwose ari mu basirikare. Yajabutse ubugaragwa bwose ashobora kugwanira ihanga rya Isirayeli. Yari umuhizi Yosuwa. Imana ishimwe. Haleluya. Igihe kigeze hageze ko batandukana na Mose, Imana iramuhagurutsa ubugira kandi. Wa wundi yarazi gukoresha inkota, yarazi gukoresha epe, yarazi gukoresha imyampi kugira ngo agwane. Imana imuhagurutsa nk'ugiye kujabukana ubwoko bwa Isirayeli. Nico gituma yarazi byose ingene Imana yabanye nabo, ingene Imana yabajabukanye, ingene Imana yabatunze mu bugaragwa, ingene Imana yabihanganiye. Haleluya, haleluya. Kandi atari uko bari bagororotse, ariko ibihanganira kuko bategezwe gushika mu gihugu ca Kanani. Haleluya. Igice mama yasomye bari bakiri hakuno ya Yorodani, ntibari bwajabuke. Niho Imana yababwira ati nimwiyeze. Yosuwa wenyene niwe yabwiye abakuru b'imiryango ati genda munyurangane mu mahema yanyu, mubabwiye biyeze kuko ejo abukera ndakora igitangaza. Cari igitangaza cari cyo kubajabukana Yorodani. Yorodani ntigwari goroshe kujabuka ko ngo cari igihe gw'abaguzuye gwasheshe hirya no hino. Sinzi ko hari umuntu azi uruzi gwasheshe kuko ngaha hirya zirahari, zihora zisesa zikadusangina. Imana ishimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Ariko muri ivyo bigoye nyene Imana ikoresha Yosuwa, iraheza irabajabukana baciye muri Yorodani barashika. Imana ishimwe. Bashitse hakurya muri hakurya ya Yorodani, baba bashitse muri ca gihugu, Imana irabategura, iraheza ibinjiza mu gihugu cyose biciye mu ntambara. Muri iki gice ca 23 rero nico niko ndavugako. Vyukuri Yosuwa yari kwarabibutsa ati mwibuke yuko atari mwebwe mwagwanye, si mwebwe mwagwanye, ni Imana n'uhoraho yabagwaniye. Amen. Haleluya. Ati mwebwe nta bushobozi mwari mufise bwo kugwana, kuko aya mahanga twari twinjiyemo bari bakomeye kandi barafise n'ibigwanisha, ariko Imana ibashoboza kubakinagiza ngo umuntu umwe agakinagiza abantu 1000, ndetse hari naho yakoresheje amavubi. Haleluya, haleluya. Hariho naho yakoresheje amavubi ngo bitangira imbere bagenda bahunga, bo bakagenda bafata ibisagara gusa.
ariko bene byo bahunze. Haleluya, Imana ishimwe. Yosuwa arafata uwo mwanya arabibutsa iby'Imana uhoraho yakoze mu ihanga ryawe, ariko aragera aha rero mu gice cya 24 ababwira ati nimuhitemwo rero. Nariyumviriye nti icatumye afata uwo mwanya akabwira ati reka ndababwire byose ndabibutse ko ari nko gusubira mu byagezwe, kandi ababwira ati mwirinde ntimuze musubire kuja muri za mana mwasenga muri Egiputa canke izo basogokuruza basenga hakurya ya rwa ruzi. Ariko vuga base ba Aburahamu, ba Tera, ba Nahori nibo basenga izo mana kuko nta yindi mana bari bazi. Webwere uno musi ko mufise Imana muzi mwabonye yabatabaye, yabagiye imbere, yabagaburiye, yakoze byose atari uko mwari beza. Uno musi nahanyu ho guhitamo. Murahitamwo Imana canke murahitamwo uhora canke murahitamwo izo mana. Haleluya. Murahitamwo uhoraho canke murahitamwo izo mana. Uwo muzosaba ni mwebwe mwihitiramo, nta wundi aza kuguhitiramo. Ati ariko rero nimba mwebwe bibagoye, nimba mwebwe mubona ko bibananije, jewe ngira ndabaje imbere, ngira ndabereke ikibereye. Jewe ico nahisemwo nk'umuntu ashingira intaha Imana. Haleluya. Nk'umuntu ashingira intaha ico yabonye, ngira ndababwire ihitamwo nagize jewe n'inzu yanje. Haleluya. Umupapa mwiza yiyumvira ku nzu yiyo. Jewe n'inzu yanje tuzosenga uhoraho Imana yacu, tuzokorera uhoraho Imana yacu. Amen. Abandi baramubwira ati by'ukuri natwe iyo mana niyo tuzosenga, uhoraho niwe tuzosenga. Ariko arababwira ati mwabantu uteye imbere gatoye kuri 24 kuri 19 haravuga ngo ariko Yosuwa abarira abantu ati ntimuzoshobora kugendanira uhoraho kuko ari Imana yera kandi ari Imana ifuha. Ntizoharira ibicumuro byanyu canke ibyaha byanyu. Nuko nimwaheba uhoraho mugasaba imana z'inyamahanga azohindukira abagirire nabi. Haleluya. Arabwira ati ntimuzoshobora guhagararana n'uhoraho kuko ndabazi, ndababona, umwungere arabona mbega intama zifashe gute, mbega ziriko zikora gute. Imana ishimwe. Ati ndabazi. Yari yabonye yuko hariho ikintu cyo guhurumbira izo mana z'abanyamahanga, z'ayo mahanga bari basanzeho. Hariho ikintu cyo kuzihurumbira kuko ngo bavuga ngo ivyo ayo mahanga ngo vyo biranyaruka, ariko ivyo uhoraho birateba. Abwira ati ntimuzobishobora shiti mukuyeho izo mana. Amen. Kiretse mukuyeho izo mana hagati muri mwebwe, kuko Imana uhoraho ntimuzomuhenda ngo muri kumwe nawe kandi mutari kumwe. Nagira ndakubwire mwene data, wumvise ivyo ariko arababwira ati nukuri Imana ntavyo kuvuga ngo turi kumwe tutari kumwe. Novuga ngo iki juste milieu. Nta hagati na hagati harimo. Nta hagati harimo. Nuvuga ngo ntambambiye mu byo canke ibubamfu. Oya. Hitamwo kimwe. Mu Kirundi niho bavuga ngo amayira abiri yananiye ifyisi. Imana ishimwe. Rero nibaza yuko mu bantu b'Imana nta fyisi zihari, kandi urumva n'ifyisi zarananiwe. Nahacu dufatiye ku vyo Yesu ariko arabwira ati ntimuzoshobora. Hitamwo kimwe. Muri Apocalypse mu vyahishuriwe Yohana 22 ni havuga ngo uwezwa abandanye yezwa, ashishikare kwezwa. Reka ndagisome neza. Imana ishimwe. Uhereye kuri 10 ngo kanda arababarira ati ntumatanishe ishashara n'ikimenyetso amajambo avugishijwe n'Imana yo muri iki gitabo, kuko igihe kiri hafi. Ugabitanya nahanarondera ugabitanya nashishikare agabitanya, uwanduye mu mutima nashishikare yandure, ugororotse nashishikare agororoke,
uwera nashishikare yezwe, Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Musanzwe Yosuwa nico ariko aramubwira, nico ariko arabwira ihanga rya Isirayeli, vy'ukuri uhisemo uhoraho na yezwe, nawe uwera nkuko nawe ari uwera. Ubona nawe atabishobora nashake yisengereza Imana, ntihabeho amahitamwo, nta kuvuga ngo ndaje kandi utaje. Hariho akandi kantu wibikiye, hariho ikindi kintu uza kurara urakora mw'ijoro, Imana ishimwe. Hariho rumenyi wazanye aza kurara kubandisha mw'ijoro. Ni vyiza yuko nimba uhisemo uhoraho, menya ko ari uhoraho kandi ari Imana ishoboye, ni Imana yikwije. Uheze ukurikira iyo Mana, abwira ati ntimuzobishobora kuko mwamaze kumugorera gukurikira izo Mana, ariko nimwamwemera mumenye ko nimwazisubiramo azobarandura. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu naramukunze nk'umurongozi ashobora gufata ingingo imbere y'abantu abona bashobora no kumutera amabuye, ariko arashira amanga arabwira ati vy'ukuri jewe n'inzu yanje tuzokorera uhoraho, tuzokorera uhoraho. Kwa Mungu heze mama yariko aratwigisha atwereka ngene umukristo avuka akagenda arakura gushikaho ashika kuri stade yo gukorera Imana. Imana ishimwe, ashika kuri stade yo gukorera Imana. Iki gihe ca Yosuwa yariko avuga ati muhitemo gukorera Imana, muhitemo kujana n'Imana, muhitemo kugendanira n'Imana, muhitemo uno musi n'umusi w'amahitamo. Ati jewe ndakuze, je ndashaje, ngira nitahira, ariko ico ndabasigiye nuko nsiga mwahisemo, nkamenya yuko hari aho ndabasize. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya, haleluya. Arabahitishamo nabo baravuga bati vy'ukuri ndushaka guheba uhoraho, twarabonye ibitangaza yakoze, twarabonye ivyo yakoreye ngaha, niwe yatujabukije, niwe yashoboye kudushikana muri iki gihugu, kandi niwe ari kumwe natwe, niwe yatugwaniye intambara zose. Rero natwe nkuko wahisemo natwe niko duhisemo. Imana ishimwe. Iki gihe nakigereranije n'igihe cyo bene data, vy'ukuri hariho ibintu byinshi. Urana nkuko ukuntu abanyisirayeli bariko bakwegwa n'Imana z'inyamahanga, z'amahanga basanzeho, niko nuno musi isi ya none hariho ibintu byinshi biriko biradukwega. Hariho ibintu byinshi biriko biradukwega, kandi ivyo bidukwega biriko bitubuza gusenga Imana, biriko bitubuza gusenga uhoraho, biriko bitubuza kuranda kirito, donc gutazira gukorera Imana. Imana ishimwe. Biradusamaza uno musi, biradusamaza kubera iki biratugora cyane kubona yuko twobiheba, kandi umengo biroroshe, biraryoshe, canke tugakorera Imana yacu. Imana ishimwe. Amen, haleluya. Biratugora cyane guhitamwo, ivyisi biriko biradukwega bene data, kandi ihera ku kantu gato eji kaduza, eji gaduza, eji kaduza. Reka ndabaha akarorero. Aciye niyumvira umuzi w'amateleviziyo mu mazu. Imana ishimwe. Abari bakuze muri ico gihe muribuka yuko hariho uduteleviziyo twa noir sur blanc. Hariho uduteleviziyo twa noir sur blanc, natwo nyene twabona Zaire, sivyo? Twarabivye Kongo, ico gihe hitwa Zaire. Mama Yvona, sivyo? Nawe ntitwari henshi, rero waba ngafise abantu benshi baca baza guteramiriwe kugira ngo bashobore kubona ayo makuru yo muri Kongo, nta nico yaratumariye. Haleluya. Mugabo we baravye televiziyo, bukeye kabiri haza televiziyo en couleur, sivyo? Ko ndababwira ngene isi ihera kuri gato hama ikaduza, ubanza uryohewe nako gato, hamuduge hugakurikira, hama izokongera n'akandi. Sivyo? Haza ama televiziyo en couleur mugabo mato mato, afise urutwe hari inyuma, urugongo hari. Haleluya. Iyo iramara igihe kinini, haraza zitoyi, haraza ziciririkiye na zininiya muri izo nyene z'urugongo. Imana ishimwe. Bukeye kabiri haza ama ecran, sivyo? Biraryoshe ecran, naho wowe utari kurayiraba mu nzu ni ikintu cyo umengo ni cyo gushariza, mugabo hageze kwatsa umugoroba uratsa ukaraba
ivyo hirya no hino amasheni ushaka ugahindura urumva byaryoshe yuko hariho ecran plat iri mu nzu sivyo amen haleluya sinzi ko muri ko murantahura igikurikira uno munsi haje ama smart tv ni jana nkuko kuri telefone nshobora kuraba ivyo nshaka byose nshobora kuja kuri YouTube nshobora kuja kuri Facebook nshobora kuja hana smart tv rero ishobora gukorana ni telefone nimba shaka kuraba ivyo muri YouTube ari indirimbo shaka ndabishiramo muganka birabera muri televiziyo sivyo nibaza ko ari uko bimeze tugeze muri smart tv ejo bazotuzanira ibindi ntazi uko bimeze Imana ishimwe mwibuke itelefone zitangura hari udutelefone igitelefone cari kinini yawe mengo ni kimotorora c'abasoda gifise n'iki antenne gutya anya uwaba gifise yabatesa yaratesa waramuraba ariko aravuga atembera ico cyashobora kuba connecte kuri telefone yo mu nzu ukamutorera hageze hose hanyuma ico kiravaho haza ntoyi gato hari iyo twita kayogoro sinzi ko muyibuka aga telefone ka kayogoro nako nyene urumva karavaho haza n'utundi duto cyane ushobora kugurura cyangwa ukanyereza gutya anye mwumvise ko biguma biryoha iyo nisi sivyo biguma biryoha kandi bidutwara uburyo bidutwara amafaranga biraryoshe urumva nturi kurashobora kucipriva ico kintu nturi kurashobora kucihanganira uragishaka Imana ihabwe icubahiro amatelefone umva aragira kugeza aho dushika kuri touch izi ni imana zinyamahanga bene data telefone ni igikoresho uno musi singikeneye ordinateur singikeneye iki kindi telefone irashobora kubikora byose ndashobora gukora akazi kose ndi mu nzu mugabo hariho tundi tuntu tuza turankwega kuraba hariho tundi tuntu tunsamaza tukantwara umwanya wo gusenga wo gukorera y'Imana kumviriza ico mpemu yerambwira turimwo nitwishe sinzi wewe ama application ya telecharge arimwo ariko application yose ifise ici kwereka kijanye n'ivyisi igezemwo uno munsi sivyo ndiko ndabesha turi kumwe none okay rero nimba hari ivyisi iri kiratuzanira iri kiratwereka nagira ndakubwire ngo uno munsi nahawe kumenya aho wipanga aho uhagarara mbega ni hehe iyi telefone uri kurayikoresha ivyikimazi gusa nturi kuraja no mu vyisi shaka kujamo uri kurayikoresha ivyikimazi niwe ikoresha ivyikimazi ni sawa ni gikoresho nivyo rero nahacu kumenya yuko natwe tugeze ahantu ho guhitamwo kugira ngo ntidukurikire imana z'abanyamahanga izi telefone zuzuyemo ubusambanyi butagira izina butagira izina ugwaruka rwacu no munsi usanga tugikorera kuri beach umushenga ntaye niwe yakunda gusirikira mu bantu Jesse naguma hamwe ariko umunsi umwe akamasanga abajeune bicaye ahantu musi y'igiti n'intebe bazivuyeko bari musi y'igiti umuhungu n'umukobwa bicaye bariko baraba pornography kandi baryohewe bahimba bari musi y'igiti kuri beach mwene data mbwira iyo mpemu uwo mwana akura ngaho niyahe uwo mwana kugira ngo yikure muri iyo mpemu y'ubusambanyi bigenda gute kandi yabikuye hehe mu telefone itelefone itaraboneka kumbure ntero nkabirabira ko televiziyo ni familiar ntihashobora kuronka habirabira hari ibintu by'amakasete egome ushobora kurondera aha mukaronka ariko ntivyari bigwiri ariko ama smartphone aho uri hose ushobora kucugurura abantu mu biro ugasanga bariko barakina harimo amaje harimo ibikino muri telefone kuko bishobora kuba no muri ordinateur ugasanga ariko ntibariko barakora akazi ariko bariko barakina karata ndabeshe harageze ko duhitamo telefone cyangwa uhora sivyo harageze yuko umuntu wese afata ingingo ku giti ciwe
harageze ko umuntu yiyumvira mbega ejo hanje hameze gute. Imana ishimwe. Harageze ko umuntu arondera kugendana n'uhoraho, arondera gukorera uhoraho ari mu bugororotsi. Harageze isi mwarumvise Madame Rusi ngaha kuwa Mungu ariko arababwira iyi sigeze. Iyama mariage y'abagabo ku bandi ingene bimeze, iy'abagore ku bandi ingene bimeze, ingene bahaye ikibanza Satani, ingene bahaye ikibanza cyose Satani. Imana baramaze kuyigizayo, kandi ivyo biri mu bimenyetso vy'ingene Yesu ari mu kuza. Rero nkuko nyene ariko avuga ati sinzi ivyo muzosigaramwo, je ndarangije urugendo. Uno musi ntituzi ejo ngene bimeze. Niba mpagaze ngaha ndiko mvuga aya majambo nukugira ngo nurunganwe ruri nyuma yanje rumenye yuko hari hico gutinya, kandi hari Imana twubaha. Iyo twemereye yuko twizeye, iyo twemereye yuko tugiye kugendana nayo, iyo twemereye yuko tugiye gusenga. Haleluya, haleluya. Ndahagaze ngaha nkuko Yosuwa yahagaze, ndiko ndakubwira ngo iyi Mana dusenga ni Imana twabonye, ni Imana twabonye ikora, ni Imana twabonye dutabara, ni Imana twabonye tuje imbere. Haleluya, haleluya. Mu bikorwa yadutuma, mu bikorwa yaturungika gukora mu misozi hehe, iyi Mana twarayibonye ikora, twarayibonye itabara, twabonye ibitangaza byinshi. Nimba Yosuwa yarabwiye Abanyisirayeli urugendo rwose rwo kuva muri Egiputa gushika i Kanani, je ndashaka kubabwira urugendo nagize kuva 2010. Haleluya. N'abandi bene data bari ngaho barashaka kubivuga. Hariho urugendo twabonye mu Imana. Iyo Mana ntitushaka kuvuga ngo ntituyizi, turayizi. Uhoraho yabanye natwe muri byose. Haleluya. Uhoraho yabanye natwe, kandi ko yabanye natwe n'aba bari nyuma yacu. Iri shengero hama hariho bashashe bariko barinjira, bamenye ngo dufise Imana twabonye ikora, ivuga, ibohora, ikiza. Haleluya, haleluya. Twarayibonye bene data, twarayibonye bene data. Haleluya. Imana yabwe icubahiro. Inshuti bakundwa, turafise Imana. Sinzi Imana wori kurasenga, sinzi Imana ariko ni Imana nawe, Imana y'Iseremu, Imana y'Emausi narayibonesheje amaso. Mu bikorane bitandukanye, mu province atandukanye twagiye tugendamwo narayibonesheje amaso. Rero hariho umwanzuro twari twaragize wo gukora ico Imana ivuze, ico Mpwemu Yera avuze nico twakora. Nabwo twa tutavyumva, nubwo twa tutabitahura. Haleluya. Twagenda uko nyene. Akubwiye Mpwemu Yera avuze ati okay, muhaguruke mugende. Tugiye mu Rutana, twaragenda. Nituzi uburyo buva, ariko Imana yarabutanga. Uburyo twaraburonka, kandi nta gikorane catwara mwendo 10 miliyo. Muri kiriya gihe 2010 10 miliyo yari amafaranga menshi bene data. Kuyegeranya ntivyari bisa. Ndakwinga inzu nyumvirize. Ndakubwira Imana nabonye, ndakubwira Imana nikoreyeko, ndakubwira Imana yakoze mbona. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yatudigishije imisozi hirya no hino. Imana yashoje kuduga umusozi Mpungwe mu Ruyigi, n'umusozi muremure. Haleluya. Sinzoneka kubishingira nta. Imana yandugishije Kaminyota mu Cibitoke, sinzoneka kuyishingira nta. Haleluya. Imana nabonye itugwanira intambara z'abadayimoni, nabonye itugwanira intambara z'abadayimoni. Bahagurutse ariko bakaneshwa, bagatsindwa. Mucankuzo haje igitero c'ibikona, aho dushagaje turiko turgira igikorane, tukaba dufutswe n'isinzi ry'ibikona. Ivyo bikona vyavuye uwo mwanya. Mana ishimwe. Ariko Imana iratuneshereza. Polisi ishaka kutugumukana muga ntivyakunda. Ubwiza bw'Imana buranesha, ukugira neza kw'Imana kuraboneka. Abantu barakira, abantu barabohoka, abantu barabona yuko hariho Imana y'Emausi. Amen. Haleluya. Uno musi intara yose uzogenda ukavuga ngo urumuye Emausi, bazokubwira ko bakuzi. Bazokubwira ko bakuzi, uvuge amen. Kuko hariho Imana babonye. Twagiye tuvuga Imana, twari dufise ijambo ngo kuvuga Yesu aho atigeze avugwa. Twategezwe kuja mu ntara aho Mpwemu Yera tubwiye, aho niho Yesu batari bwigere bamwumva. Ndibuka
tugeze ikinyinya Peter arabyibuka neza mugabo weweho yarayengera hari umutekano mwiyumvire ubuhungarema buba mu nzu ryari ku murango ubuhungarema buba mu nzu ku murango mugabo ikinyinya c'est l'inverse bwaraye mu nzu burara buriruka muri plafond burira bugirante nitwaraye tujyana kandi twategerezwa guca tugira igikorane kuko twari muri equipe y'aba intercessor twagiye gutegura ivyabo buca baza dukora igikorane haleluya ubuhungarema ijoro ryose burara buriruka Pastor Ezekiel niwe yavyutse aratubwira ati vyukuri vyuka mu kubitabo n'abazimu abo n'abadaimoni badushwayemo Imana ishimwe turavyuka turasenga bubona guturura mu masaha 10 turaryama kugira ngo 6h tuje gutegurira bariko baraza haleluya amen narabonye Imana ituduza yo umusozi wa mpungu uvuye inyuma mu kumoso muri kinyinya hari barabara ryuzuye ivumbi papa emerura vyibuka imodoka bukeye niho twabonye ko twari ko tugenda tutabona iyo tuca bukeye nga iryo joro Imana iraduhuma amaso kugira ngo yo iturongore iratuja imbere kuko wasanga parabrise irafutse ivumbi udashobora kubona imbere ku murango ariko mu ijoro twabona iyo tuja amen ngo Imana haleluya Imana yindi wumva nk'umugani ngo yashize hagati umwiza y'abanyisirayeli n'abanyegiputa kugira ngo abanyisirayeli babanze bajabuke abanyegiputa baze kubakurikira amazi aca bahwikira Imana ishimwe iyo niyo Mana nabonye ndadibuka ko nari mfise mini yasi niko nari mpakiye aba intercessor abarongozi bari imbere yanje polisi yari imbere yacungurikira turongora kumbira kidusurira ku ivumbi ico wakora waraba amatara y'imbere yawe kugira ngo ubone barabara ho rica amen abayisiremu turavyibuka turashaka gushingira intahe iyo Mana bene data turashaka gucira umugani ugwaruka gubo rutashoboye kugendera muri ivyo bintu tukavuga tuti nico gituma turi ngaha ko twarabonye Imana amen bukeye ugasanga parabrise ntibona papa Kenyo yavuze ati no finalement twashitse ngaha gute ugiye ukaraba imodoka ugasanga irugaye yazimye Imana ishimwe hari manga hirya no hino ariko Imana iraturongora iratuje imbere ndakunda Mose yabwiye Imana ati udahagurukanye natwe utajanye natwe nituva ngaha ariko Imana yahagurukana natwe amen iyo Mana twarayibonye muri ige twageze igikorane abamizirima bagira ikindi ariko ibitangaza byarabaye amabafra aranka kuvuga ariko ibitangaza birakoreka abantu barizera abantu barakizwa Imana ihabwa icubahiro haleluya iyo niyo Mana tukeneye gusenga Imana tukeneye gusenga Imana twiboneye nituriko tuvuga Imana nuze Karebu na Yesu bavuga tuko tuvuga Imana ya Yerusalemu tuko tuvuga Imana ya Emausi turiko tuvuga Imana yatujanye ndibuka tuvuye muri ico igikorane cyo mu Cankuzo duca ahantu hitwa Ibutezi niho twabaye nk'abakatira dushitse turiko turarengana papa Daniel Imana guhezage amen turamaze kurengana turi imbere yabo imodoka y'umurongozi yagarukiye ku manga gutya imodoka y'umurongozi kugira ngo iveyo babanje gusuguma kuko ntiyashobora gushiramo igitesi yacikoroka ariko iyo Mana mumva atari yo gushima iyo Mana si yo gushima ndabwira umutware wanje ntivyukuri hagarara ndabona ziriya modoka zari ku musozi gatoya ziriya modoka zageze ikibazo hagarara tubaze habaye iki dufume dusubira inyuma ariko papa Daniel aduhumuriza ati hari hakabazo mugabo turaje ugatorera inyishu kuko papa Daniel niwe yama akuvra donc imodoka yiwe yamigendera inyuma y'izindi zose
security nyuma. Imana habwije mukomera amashi. Papa Daniel amashi menshi. Haleluya. Haleluya. Ivyibihe vya kera ni vyiza kubimenya kugira mumenye uwo muriko murakurikira, uwo muriko murasenga. Aha mu maso menshi n'abantu bashasha batashoboye kubana natwe. Ariko nagira ndakubwire ngo nimba twaraje tukavuga Yesu muri kino kibanza nuko twamubonye. Amen. Ibikorane 200 na bingahe na bine. Ibikorane 224 harura nta mwendo 10 miliyo twakoresheje. Harimwe abanyeshuri bangahe? Harimwe ibishomeri bingana gute? Mama, harimwe abantu bashobora gutanga 10 miliyo bangahe? Ico gihe nta bari bahari. Ariko Imana niyo yisharije ivyo byose kugira uno musi tuwe turishengero. Twara abantu aba Israel ntitwarenga 72. Hanyuma mwemwe yaravuga ati okay nimwifatikanye n'abagosheni kugira ngo mushobore kugira poa mushobore kumana ivyo bikorana. Dufatana na Gosheni yari kwa Papa Daniel na Pastor Marie Rose. Turacana twadugana amabisi 2 canke 3 yuzuye ugwaro. Ariko Imana nta n'umunsi umwe bisi y'abana yigeze inyerera, nta n'umunsi umwe. Ariko noreka gushima gute iyo Mana nabonye. Haleluya. Mwibuke imvura yatunyagiriye imakamba. Imvura yatunyagiriye imakamba mu gikorane. Umva twarakorana ingabo za Satani nazo zigahaguruka. Imakamba ni kuri frontiere ya Tanzania. Urumva ngira nizi Tanzania zabazizi ko baye mausi bari makamba. Vyukuri imvura iragwa amahema yose araguruka aravunagurika. Kandi twategezwa guca tuja gukora ikindi bukeye mu Kayogoro. None twakoresha yahe mahema ko hatari imvura haba hari izuba hose twadukeneye amahema yose araguruka. Hasigaye ihema y'abaririmbyi naye nyane yasigajwe ni Titi naravyibuka. Yasigajwe nuko abaririmbyi baguma baririmba mugabo umwe wese afasha hahagaze. Yabafasha hahagaze ikaduga ikabaduza mugabo akaguma. Imana ibahezagira abaririmbyi n'abahizikazi. Imana ishimwe baguma batazira bafasha ihema. Iyo niyo hema yashoboye gukora mu Kayogoro. Izindi twaragerageje guterateranya biranga ko zavunaguritse. Imana yabwiye icobahiro. Yesu we Imana ni nziza. Imana ni nziza bene data. Reka numva nogereza ngaha ariko nagira ndakubwire mene data ngo turakeneye guhitamwo Imana duserva, Imana dukorera, Imana dukurikira, Imana tugendana nayo. Ntiduhitemo za mana z'amatelefone n'amateleviziyo. Imana ishimwe. Ntiduhitemo izo mana ariko duhitemo uhoraho Imana yacu, abari we dukurikira, abari we dusenga, abari we dushingira intahe. Birakenewe ko tugenda dushinga intahe. Umuntu wese ingene yamenye Imana, umuntu wese ingene yabonye Imana, umuntu wese ingene yatabawe n'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana ya Emausi, Imana y'Isiremu ndayizi. Utayiza azozambaza, utayiza azoyibaze Yvonne, utayiza azoyibaze Papa Emile, Mama Victoire, abakera muyibaze. Haleluya. Amen. Ndibuka mu Kayanza izuba ryo mu kumunani 31 y'ukumunani. Izuba turi ku musozi turakubitswa n'izuba. Ariko turabwirwa ngo mukanye imvura iragwa. Turavuga murongoza aravangiwe. Kuri iri zuba mu kumunani imvura iva he? Ati imvura iragwa kandi igihugu cyose muzovyumva. Amen. Hanyuma iyo mvura dushitse kuri stade yaraguye irongera iragwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Iyo si Imana bene data. Je mu Kayanza naduze nzi ko nzogwa hasi. Naduze narabibwiwe ati Christina azogwa hasi. Nanje ndicungera. Ngira ni nani ifise n'aba bodyguard kugira ngo simpirahire ngo shike hasi.
simpirahire ngo shike hasi ariko byavuzwe Imana yabivugishije umukozi wa Christine ndamubona aguye hasi byakwere okay nanje ndicungera ndagenda n'umupira nakenyeye nambaye n'ipantaro ntije singwa hinge gatoyi tugeze gushinga igiti c'idarapo ya Yesu araganje muhemu yararamanuka yuzura abantu agatonike yandungitse nk'urunga ikibuye gutya anya niko mbona yamaze kugenda bene data naguye nk'igiti ngwira umugongo ndabanza ndiyumvira byakweri nashitse hasi niho ndi hamwe niyumvira mbe ndashaka kuvyuka canke navunitse mbwa kuko yari mpemu yera ntaco nabaye cyo gituma none musinge hagaze iyo niyo mana amen iyo niyo mana naje kubabwira Imana ikiza Imana ibohora Imana itabara Imana yumva amasengesho Imana yumva amasengesho Imana ihabwa icubahiro rero uno munsi nimba we uhisemo gukwirikira uhora uye umukurikire n'umutima wawe wose umukurikire n'umutima wawe wose ntuzinusu nakubwiye nta hagati ya rero nta juste milieu ihari nukurikire wese ubikore kuko Imana no musirikira turondera irakeneye abayishingira ntahe yivyikora kuko nabugingo nubiracakorega ntiyaryamye ntiyasinziri iracakora nabugingo nubu Imana ishimwe hari aho yagukuye hari aho yagusanze umerewe na irahagukura yaragutabaye yaragukijije haleluya ariko nagira ndakubwira ngo uno munsi Imana irakeneye ba Yosuwa irakeneye abantu bayishingira intahe irakeneye abantu bagenda bayubaha irakeneye abantu bagenda bayisenga irakeneye abantu bagenda bayivuga haleluya haleluya abayisenga mu mpemu no mukuri irabakeneye irakeneye abayishingira intahe ivyigenda irakora irakeneye abagabo irakeneye abapfasoni bagenda babwira ugwaruka kuko bodebukirwa batazi iyo Mana ico yamaze muri mwebwe barashaka kudebukirwa mubabwire mubwire ugwaruka bene data kugira mu batera intege Imana ihabwa icubahiro irakeneye abantu badatinya amaso y'abantu baba ndavuga ngo mbega bovuga gwiki babonye ivyo ndiko ndakora Dawidi igihe yariko aratahana isanduku y'isezerano ngo yaratamvye impuzu zirakoroka umugore niwe yavuze ati umwami noneho vyanse vyahaye ariko baravuga ati jewe kuko ndiko ndashima Imana yankuye ko so Sawuli naho zokoroka imbere y'izo ncoreke imbere yabo bantu ntaco bimbwiye Imana ishimwe rero Imana irakeneye abantu bayishingira intahe nubwo impuzu zobavako nubwo bavuga ati Imana ishimwe rero Imana ikeneye abantu nka bataraba ngo mbega baravuga iki abantu bataraba ivyubahiro vyabo abantu bataraba ivyicaro vyabo ariko bashobora gushima no gutambira Imana abantu bashobora gushingira intahe Imana haleluya haleluya ntiwitaye ivy'abantu bavuga wowe ukora ico mpemu yerakubwira ntiwitaye ico abantu bazokuvugako ariko ukore ico Imana ikubwira Imana ihabwa icubahiro Imana irakeneye abantu bayemanga mu bihe bigoye mwibuke Nowa igihe yari mu bantu batazi iyo Mana badashaka no kuyumva ariko wewe arashikama arahagara arayishingira intahe imyaka 120 ariko akora ivy'ubupfu ivy'ubusatsi imbere y'amaso y'abantu ariko bukeye barabona iyo Mana yizeye Imana irakeneye abantu nk'abaroti bashobora kuguma arabera arabagororotsi hagati y'abanyabyaha hagati y'abasambanyi n'abashakanye mwibuke Abraham ariko aringingira abo muri Sodoma na Gomora yahereye ku 50 vyaheze ashitse kuri umwe Imana yasanze y'umuntu umwe gusa mu gisagara cyose umuntu umwe ashaka gushingira intahe Imana umuntu yirinze umuntu yashikamye umuntu yanse gukora iby'abandi bakora nawe mwene data nshuti mukundwa gwaruka mu mama mu papa kora ico Imana ibona ko ari ciza reka gukurikira iby'abandi bakora reka kwicara no kugendera mu nzira z'abacokoranye oya fata ingingo yawe ushingira intahe Imana yawe uvuga uti jewe sishaka kuyanduza ba Daniel avuze ati ntidushaka kuyanduza shingira intahe Imana yawe Imana ishimwe haleluya
haleluya. Dawidi yari umwami muga ntiyashize icubahiro ciwe hejuru, yashize Imana yiwe hejuru. Mu gihe ciwe yasenga Imana uhoraho, mu gihe ciwe nta yindi Imana yari ihari kuko nawe niyo yasenga. Ni yarashobora guca bugufi avuze ati je nakoze icaha, yararambarara agaca bugufi agasaba Imana imbabazi. Haleluya. Uno musi hari igihe umengo ivyo tugenderamwo Imana iravye, donc iraza kubitahura, iraza kubitahura. Oya mwene data, muza gutahurana nayo ariko ukoze ivyo ugomba, ivyo igomba. Urashaka kumbwira ngo uno musi ngo egome ngo turi mu gihe c'ubuntu, mu gihe c'ubuntu no kuvuga iki? Ese mu gihe c'ubuntu no gukora ico ushaka cyangwa mu gihe c'ubuntu n'igihe co gukora ico Imana ishaka? Imana iracari ku ntebe y'imbabazi, nivyo irahari kandi iratubabarira kuko irazi yuko ivyo ducamo n'ibintu bigoye. Iracari ku ntebe y'imbabazi. Mbega ndakubaza, ejo canke uno musi naka kanya nyene yo buje kaja ku ntebe y'imanza, iragusezera? Iragusezera? Iragusezera ngo ke ngo itunganya ngira nje ku ntebe y'imanza? Kona kanye sasa Mana ishimwe. Ntitwijajare bene data ngo turi mu gihe c'ubuntu. Igihe c'ubuntu si igihe c'ivyaha, igihe c'ubuntu n'igihe c'ukwezwa kuko tuzi Imana twakurikiye. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire.